ino ni inkuru itari nziza na gatoya, ni inkuru y'agacamugongo cane cane ku muryango wa Mimi Mireille. Ni inkuru ibabaje kuri Mimi ubwiwe, aho byamaze kumenyekana ino nkuru y'urupfu rw'umuvyeyi wiwe, urupfu rushitse muri kino gitondo co kuw'Imana. Ni neza na neza ko ino gerekerezo rya gatatu Rusama 2026. Ni inkuru y'urupfu rw'umuvyeyi wa Mimi Mireille, papa wiwe amuvyara. Inkuru zindutse imushikira aho asanzwe aherereye uno munsi ariko ararangurira ibikorwa vye mu gihugu c'u Rwanda. Neza na neza ni muri Kigali aho ariko arakorera, aho Mimi Mireille yazindutse yumva inkuru mbi yuko umuvyeyi wiwe amaze kwitaba Imana, nkuko uno Mimi n'ubundi ari we vyitangarije ku ncuro ya mbere, abishira ku rubuga yandikiro rwiwe rwa WhatsApp kuri stati, amenyesha yuko yamaze kubura umuvyeyi wiwe. Inkuru biboneka yuko itigeze imworohereza na gato, yabirumvikana kubura ni ikintu kibabaje, noneho kubura umuvyeyi wawe bikaba ari bimwe mu bintu bikomeye biranga umuntu mu kubaho kwiwe, bimwe mu bikomere bidakira bibabaje gose. Yamara ubuzima ko twabusanze n'inyuma abukabandanya ukigwana ko kugira ntuheranwe n'ibihe. Ni Mimi ubona yuko ino nkuru yamukoze ku mutima bimwe bikomeye. Noneho igitangaje, Mimi akavuga yuko yari yararota zino ndoto, noneho buca azumva. Ni Mimi yagize ati, birambabaje cyane muvyeyi, ati basi yurindira nkabanza nkaguhamagara nkagusezera tukavugana, niribe ijoro rya nyuma ndakumvise canke umunsi wa nyuma ariko ugashengera hari ico tuyaze. No mukinyi wa filime Mimi Mireille muri kino gitondo co kuw'Imana ndutse yumva inkuru mbi imubwira ivy'urupfu rwa papa wiwe, urupfu rushitse giturumbuka ibitari byitezwe na gatoya, kuko atangwara iboneka yagendana nayo nkuko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza. Ino nkuru Mimi yamusanze aho ari kino gihe nkuko naye kwanda bibabwira mu gihugu c'u Rwanda, aho ariko arakorera ibikorwa vyiwe vya film. Ivyabonetse ko umutima wiwe vyamugoye kuvyemera, nubwo biba nyene biba vyabaye ataco twobihindura ko nk'abantu. Yiyumvira ko ubwa mbere byoba ryari nk'ikosa ry'uwamuhaye amakuru cyangwa wamuhamagaye, ariko uko amasaha yagenda atera imbere, Mimi yamenye neza ko ari ukuri kudahinduka, bituma arushiriza kuzura agahinda, intimba, amarira, noneho birushiriza kumutemba mu maso. Mimi Mireille ntazibagirwa na gatoya uno muvyeyi wiwe, kuko bisanzwe bizwi neza ko uno muvyeyi yamye igihe cose amutera intege no mu bihe bihitiye yararimwo. Muravyibuka ejo bundi ku mboga karirimye uwitwa umugabo wiwe asa n'uwamuhurukiye, noneho uno muvyeyi wiwe mu buryo bw'ibanga akaba ari umwe yahagaze nk'inkingi ya mwamba, ahagarara nk'inkinzo ikingira umukobwa wiwe. Noneho uburyo uno mupapa yamushigikira mu bikorwa vyiwe vya filme ni bumwe mu bintu atazibagirwa. Nk'igihe hakeze igihe aramubwira ati, ntucike intege mukobwa wanje, uzoba umukinyi akomeye w'akarorero. Ayo majambo yose Mimi bisa nuko amugaruka mu mutwe nk'ijwi riri kure, ariko rimutera umubabare n'umubabaro vyinshi muri bino bihe vy'umubabaro yamaze kwinjiramo. Abagenzi n'abatari bake, eka mbere n'umuryango batangiye kuza kuremesha Mimi biciye mu butumwa bariko baramwandikira, aho mbere n'abatari bake mu bakinyi ba films batangiye kumugenera ubutumwa bwo kumuremesha. Biboneka ko batigeze bishimira ndetse bakiranye umubabaro mwinshi runo rupfu rw'umuvyeyi wiwe, ari nako bamwe bamufata ukuboko, abandi bakagerageza kumwihanganisha biciye ku butumwa bariko barandika hirya no hino, abandi bagerageza kumwihanganisha nk'ibisanzwe. Mimi ati, mu by'ukuri mbuze igice kinini cy'ubuzima bwanje, isoko ryo gukora kwanje. Ati basi iyo arindira nkabanza kumuhamagara. Ibi birumvikana birababaje, ariko tugire duti humura, humura mushiki wacu Mireille, komeza urugendo rwawe, urupfu ntiruhagarika inzozi zawe. Ejo wongere wivyukiranye, wambara imbaraga nshasha, werekane ko papa wawe yagiye ariko mwagumanye, ushingire intahe ko wagumye umubona, cane cane mu kwambara icumu ry'inkomezi
mu bikorwa vyawe vyose vya buri munsi. Iruhuko ku muvyeyi yatashe, umuryango wabuze, ukomeze kwihangana. Natwe nka Diko Entertainment turemesha abasigaye n'umuryango munini wagutse wa sinema y'u Burundi mu bihe bitoroshe uno Mimi Mireille arimwo. Diko Entertainment.